uno munsi Double J na Kiriku bagomba kubarangiza yabagiye kuri mission y'abanyarwanda y'umuziki w'u Rwanda kuza gufata umuziki w'u Burundi icyo cyabajyanye none niko se bari bagiye gukora erega ujya mu DJ yaje ngavuye mu Rwanda yaraje guca amahera wamutumye ko yategerezwa ko investisa muri promotion yiho wakimuzanye urabyumva mugabo nka Bruce Melody niyo tumaka itangaza makuru riza kumena ibanga washaka bashamagara aba journaliste baze kubakira hama bamena ibanga ega bajya barazi ibyo barondera bakeneye ko umuziki w'u Rwanda ufata Burundi bakeneye rero yuko kutwica psychologiquement batwumvishe yuko turi munsi yabo kandi twe tubarenze kure bisigura rero yuko ari colonisation mu yindi yego urabona kujya kuntu umwirabura abona umuzungu ibyo bagomba kugira bavyo abanyarwanda live ya Bruce Melody ntwayumvise nasumba naba petit bakubita muri gera ega abarundi bafise aba artiste bacu bafise amayirizo yuko hari umunsi bazogenda gutura amahera mu Rwanda ntibizofa bibayeho abarimvyi ntibiruga baja mu Rwanda bwira umuririmbyi umwe w'umurundi yamenyekanye ko ari umunyarwanda mugagenda kuye abarimvyi barenga 10 twabamenye kubera abarundi. Hello boys and girls, inizira kumezereza kwa kundi ahani ndabakora juste gale que room for more sec black manchester black byono kamera mwita umusaza Queen Mpoe midasanzwe bararirimba barabigihugu uburundi buraririmba Queen Mpoe midasanzwe ukabiri kumura Babylon mugati Babylon hoshi ukabiri kumura Rastaman mugati Tag 5 mwite Simbizi umunyoni wasema vumba Idris ni inderea Queen Mpoe midasanzwe ndakuramutsa Simbizi wasema vumba yambusara mweno wanyu nizera kumeze neza bro sana urapendeza sana yeah thanks sana ikibazo cha mbere amezi 11 turayinjiyemwo y'umwaka wa 2022 bisigura ko hasigaye kwezi kumwe gusa kugira ngo duheze uno mwaka tubwire entertainment uyibona gute entertainment uko ndayibona je novuga yuko bariko barakora mu bubare umenya yuko ibintu bipanze bon iyo ugiya uri kwaraba vibe ukaraba ikintu gitanga vibe n'igiki sivyo mu misi yahera washogenda ahantu kumva imiziki mu bavuza indirimbo z'abanyamahanga n'ibiki mugabo uburagenda mu bubare mu maboîte mu mabusi no ku maradiyo franchement baravuza abarundi hari indirimbo zikaze vyatari abapeti barakoze man vraiment kuri ico hari indirimbo zikaze vraiment asino giharira indirimbo z'abarundi zirahari bikubiza Queen Mpoe midasanzwe ni nuno mwaka twabonye ugereranije no murindi wa kera abarundi benshi babaririmbye abarundi benshi cyane baje mu Rwanda gusumba uko vyahora bamwe bakagenda gukora aba media tour tuhagare kwanza gukora aba media tour urabona ko ari cyo bizofasha umuziki w'u Burundi nta kintu nakimwe byigeze bifasha umuziki w'u Burundi ega subwa mbere urabonaga mweno wacu mukuru w'igihugu yani cubahiro no dernièrement bariko barugurura indwi yahariwe umugwanyi no yavuze ati intambara yaraheze mugabo rugamba rurabandanya mweno wacu yego urugamba rero twebwe abarundi twamaze kwishiramwe yuko urugamba rugwara abasoda urugamba rugwana abapolisi akibagira yuko buri muntu wese muri secteur muri ahabari ategeza kugwana urugamba rumugeza ku nyungu ziwe ko ubuzima n'urugamba mwene wacu tegeza gupambana ukaviyasho kugira ubeho ndetse kubesha nta kintu na kimwe muri entertainment u Rwanda gwigeze nta nyungu Burundi bigeze bukura ku Rwanda sivyo mwene wacu gute duhereye kuva kera abanyarwanda bamye baza ngaha mugabo ava mugabo n'ibintu byatanguye kuva abanyarwanda batanguye kwikunda kera barorero bakigira mu myaka ya kera barorero bafizo nabande hari igihe bikigeze kuba abarundi bahora bagenda gukora amasho mu Rwanda
mugabo ico gihe abanyarwanda ntibari bwireme burya umuziki wo mu Rwanda suwa kera cyane niyo mpamvu kenshi iyo abasi n'abarundi bagenda mu Rwanda bagiye kwiga u Rwanda ni tere nziza abarundi baba bakwiye kwigirako mugabo par contre abarundi barakunda kuyihendako barakunda kwikompara Double J na Kiriku ino twinyene baragiye hanze y'igihugu gukora amasalamu na Bruce Melody ariko imbere ko bagenda babanje gufuta bose naje ndimwo baragize unfollow nawe urimo najeyo kabisa nawe we barahwata bose bacakurikira umunyarwanda bacakurikira umunyarwanda yitwa Bruce Melody yego kubwa ibyo bintu wavyakiriye gute mo frère agana ama strategy nakubwiye yuko intambara yaraheze mugabo urugamba rurabandanya ico no kubwira hariho ibirindiro ibyo babyita ibirindiro babafashe iyo bamaze kubona ati ahantu aba bajama ko ndetse ukubesha Double J na Kiriku mu Rwanda baravuzwa urabyumva Double J na Kiriku uzurabe hari n'indirimbo z'abanyarwanda zimwe indirimbo za ntuzenya za Double J bagiriye ama challenge abashanje y'abanyarwanda urabyumva rero iyo babona yuko ati aba bantu plus babandanije uku uyi barashobora kudutera igani strategy bakoresheje kugira ba faiblesse abacu urabona meno wacu barabe ati ibipeti vya Biriman Boy bikabandanya gutya u Rwanda rurafatwa urabona meno wacu yego bavuga ati none ko twebwe turiko turasatira mu Burundi mu Burundi hari ubugari urabona gusa abarundi bari ngaha ntiturabona ubwo bugari buhari twicaye kugahiye mugabo nako tubona wambaye ikirezi ntamenya ko cera kuko iyo aba mu Burundi tutekeye kugahiye abanyarwanda ntibokuriwe baza ngaha abatanzania ntibokuriwe baza ngaha urabona meno wacu twebwe tuvanga tujya serebi urabona ngenda se petit frère w'umunyarwanda petit frère kabisa niwe yambwiye ati mwebwe banda ya muja serbi abanyarwanda nabo Burundi ni serbi y'u Rwanda aha ni muri entertainment muri byose n'impaka ntiyuguruye United Gin muri kirazanga 6 company y'abanyarwanda Scores company y'abanyarwanda so entertainment to bro ni muri byose hari abantu ngaba barundi turi ngato tubone ko ngaba ubuzima buri impossible mugabo abandi bo barabona yuko ari tereri vierge ndabumva none ko mu DJ bamurihira billet d'avion bakamufatira hotel bwira aze kuvuza kubera iki ngaba tofata mu DJ bakamuhereza kuya nyene bakamwatarisha kuya nyene ati muri weekend no weekend bo urazi ko around town barababigira barabagira bakorganiza ibintu sivyo bajya around town haya kijagiye bariko barapangira akarere aba banyine bariko barazana ofete ingorane hari turakora nga entertainment yacu tukaduza turiko turapangira akarere abandi baza gucanga amafaranga urabona around town bonyene barashobora kwiorganiza bagakreate evenement bonyene tuzovuza ai bagakreate ama disco number silent disco nibiki sivyo mugabo urumva nibo babyiteguriye kugatwe kabo mugabo bariko barabyitegurira kugira abagwiza tunga canke abagwiza tunga bafise ububare bazarazana aba DJ bavuye hanze baza kuvugiriza nga babari amahera canke badusumbya kuvuza no sukuri badusumbya kuvuza bya wapi badusumbya kuvuza nk'aba DJ ko yazana uramaze kumviriza nka VJ Moses ariko arakuvugiriza umuziki canke bajya abantu ba Frankis ba Philibert uramaze kumvira ingene bavanga imidiyo nta naho bihuriye nabiga bintu bajya bavuza urabyo mais le fait que bobo hari ukuntu bobi brandinga iwabo sivyo wowe uri ngaho gacubona umengo umuntu watare kandi ari abantu bimbwa hari ya rujongo imbwa kubi intozo hari baba bari intozo nta numuhamagara mugabo wewe ngaho kubera ibintu akazaza gutura amafaranga urabyo rero kandi ibyo byose aza ari uko dabo umva ntashobora kwiyadukiza ngo araje abari ngani bo babapangira akarere enda go example Dramati yaronse akaye million de vie mu Rwanda sivyo sinzi ubufaranga yabuko sanga n'ubu economy nambe yaronse ubusho bungahe urabyumva
we n'amafaranga uburonse hakwiyumvira ingene uko investisa ngaha nyene ucugenda kuyamarira he mu Rwanda sivyo ko nuwavanga uje ku Rwanda musi miliyoni 5 sivyo ijo 5 million ni investissement hakoyo yikorera ngaha nyene akemera gafata itike y'indege gafata Rwanda kagenda mu Rwanda akaramya hotel yo mu Rwanda akajya zo mu Rwanda aba journaliste baho byose by'abanyarwanda agacagaruka ngaha amaboko ari hejuru kuza kandi kurondera yandi mahera atwara mu Rwanda kubwa uti abarundi niyo bari kwaratuma ifaranga rigenda kuba mu Rwanda gusumba mu by'umurundi azuza kwidoga ngo bazana abanyarwanda nabo barayabashira none ntibayabashira Alvin ega bari byo abarundi nibo babazana okay ngujya Dramati yaragiye mu Rwanda acaza tuzaniye umuririmbyi ngaha umunyarwanda kati ariko tukiri ngaho nyene kuri Sha Bruce Melody twarabonye ba Dramati n'abandi baririmba nyumva ko babaye ikiraka none babaye ikiraka nukumenya ati byari mu ya circonstance sivyo kandi bijya bintu il paraît yuko umuririmbyi umwe atamurengeje 300 300 millions bakoreye 300 millions mama ega ingorane yari ntayuzi jewe mandago example jewe wala bikabandanyuka ariko ndakeneye kumenya ni 300 millions y'amarundi cyangwa niyo barose kuri Sha barose 300 millions abikindi nacukuye kumenya entertainment yacu ni tutayigwanira ntuyibaze ngo hari umuntu ngazuza kuyigwanira bikabandanyuka u Rwanda ruradufata urabona Double J na Kiriko bari hejuru Double J mukoranye collab urabona nujya mu peti number ari Ken Solo number ari ndayi no yamurihiye byose itike y'indege iki kandi umunyarwanda abanyarwanda baravuye muri system y'ababiriki umunyarwanda arasho kugusororera kugurira icupa adafise kiraza gukurako baramaze kuya muri system y'abongereza urabyo si bivyi waje ndakubwiye ati juste gare tugende ku enjoyinga ku munyarwanda suko nashobora kukoinvestisa amwa kuri itike y'indege kuri agure reservation y'hotel atanyungu yiwe iri muri ico kintu habi waki urabya meno wacu bibandana ijuku bibandana ijuku surukundo riko rurabazana ni profit iri kirabazana urabyumva uno munsi Double J na Kiriko bagomba kubarangiza kubgawe Double J na Kiriko abanyarwanda bagomba kubarangiza c'est ça kubarangiza gute ega ni virisi wabo ega bo ntibemere muragenda kubasatira urabaza kidumu Fizo niyo aragenda yigira ibyo yigira byose mu Rwanda ubwo adakijaye urabona show ya Fizo mu Rwanda urabona show ya Kidumu mu Rwanda n'indirimbo zabo ntibanakivuza barabitse urabyumva rero mugabo nta ubuza nta muntu agomera uruzi baya peti ba Double J na Kiriko indirimbo zabo zirafata nga zigaca zambuka n'umupaka zikabasangaye rero zimaze kubasangaye ntibashobora kwemera niyo mpamvu ucubona Kiriko Double J bakura ko abarundi bose gaca basigara abanyarwanda kugira biyabyita kwikurba ni kwishikana Double J na Kiriko barishikanye nurabona umusirikare yadugira amaboko ati ndishikanye ega n'urugamba nambutagumye n'urugamba kandi urabe Double J na Kiriko uzorabe n'amakolabo bagira cyangwa indirimbo zabo ziri mu ndirimbo zifite amaviews menshi nga Sadiri Double J yamaze kuduza amaboko na Kiriko bakaduza amaboko n'abari hasi yani wanabonye kuri stat ya Olege yambwa ati ngwerega twaratewe nitwabimenye igihe haza wawo undi bategera kuri aeroport twaratewe nitwabimenya urabimba bene wacu abaririmbyi entertainment y'u Burundi namba dukeneye yuko twavansa sivyo gendese ukubesha wala nk'abajama bariko ubu yakeneye ko yuko natwebwe twikunda nkuko nabone bikunda twe turi yanka
urabyumva turafise ingorane yuko ibintu byose tuba dukeneye barinde kudutegeka ntituzi kwibwiriza bamwe wacu urazi kugenda dufate nk'umuntu ukagenda uri gusa bamwe wacu ukarindira umuntu azaho gutegeka ngo ni wambaye ukagenda uri gusa impuzu urazifise ugaprefera ugenda uri gusa sivyo urindiriye gusa umuntu aza kuguha itegeko ati ambara ni ofete nuko tubayeho dushaka yuko ibintu byose bibitegeko urabyumva byose badutegeke hazoge man ntidushaka yuko ibintu byose barinda kudutegeka jewe dufate ujya bana bage basegerereza muri ville jewe ujya nawe genda gute n'amaherano mu urabyumva bene wacu mugabo ambwiye ati nshigikira urabyumva kwe ushigikira umuvandimwe ushigikira mugenzi wawe urabyumva abantu turakunde gufashwa urabyumva ntidukunda gushigikirana kwe ntiturakanura Buriko biza kwindi poem dasanzwe ni na polemique zivuzwe nyinshi cyane mwino ndwi nyene abaririmbyi babiri Double J na Kiriko baragiye mu gihugu cy'u Rwanda media zaho ntizibakiriye ariko ubu DJ aje ngaha mu Burundi yakiriwe n'ama media ama TV online ego TV online zamwakiriye kabisa we urazi bijye bintu bavyakiriye gute we kuri ico kintu bivana n'ikintu cyabajanye bagiye kuri mission y'Abanyarwanda y'umuziki w'u Rwanda kuza gufata umuziki w'u Burundi ese cyabajanye none niko se bari bagiye gukora erega ujya mu DJ yaje ngavuye mu Rwanda yaraje guca amahera wamutumye ko yategerezwa ko investisa muri promotion yiho kimuzanye urabyumva mugabo nka Bruce Melody niyo tumaka itangaza makuru riza kumena ibanga washaka bashamagara ba journaliste baze kubakira haba bamena ibanga ega bajya barazi byo barondera bakeneye ko umuziki w'u Rwanda ufata Burundi kandi uwo muziki w'u Rwanda ugira ufata Burundi bafise abantu bategereza gukorana bahamagara ama media bakaza bakamena ibanga kibaza we bazokwereka yuko ari imiziki bagiye gukora babumvi urumva wabajanye mu Rwanda ni projet y'umuziki bagiye gukora sivyo mugana kuye ko atamunyarwanda akora ikintu ata intérêt yiwa kibonamo ariko bose ni ganyaganya y'imiziki umuziki gusa kuronka hiti gusa abantu bakakumenya atacho bikumarira mwene wacu turakuze tuko turasaza mwene wacu tukiri ngaho nyene ushatse kuvuga yuko ijya featuring ya Double J kuna Bruce Melody ari Bruce Melody azonga baraka kuna Double J biyungutse iki kuri collabo ya Ntuze na Mate AdSense hari imbiridi imwe yaronse kubera ngo yakoranye ngo na Mate ntiyabuze n'itikeri mutwara ntiyabuze na visa mutwara muri etage yakoranye na Mate tuze dukanura tubone ibintu muri side biriko tureke guhazwa n'akamanyu k'umuzima tujye ubugari bukwiye mani twicaye kugahiye mugana ko tubona umunyarwanda sikijuju yofata ama miliyoni akainvestisa muri Double J na Kiriko afise inyungu zibabona urabyumva afise inyungu yiwe abona ngaha kandi iyo nyungu natubwe dushase twoyibona ko iri ngaho ku butaka bwacu mu Rwanda nta kibazo bafise kandi bayazibiye nitwe kwinjira hajya mu misanzu na Double J na Kiriko n'aba artiste bacu bakomeye ashobora kubita miliyoni dovi urayibona niyo baririmbye afite indirimbo nyinshi bisa miliyoni dovi bona satu mugasa bubu yarakuze yaritahuye hari ibintu atokora none arabizi neze ko ari ku rugamba rwo kurondera umutsima afise abana urabyumva Double J na Kiriko reka duce kurabo bagacafata bagaca bamfollowing abarundi bose bagaca following umunyarwanda yari message yabatanze mu nyuma baca bakora nabo binjire urabyumva hama mu nyuma game yabo ikizifate nga kwa barabizi neza yuko ama TV yabo tuyaraba urabyumva abakeneye rero yuko kutwica psychologiquement batwumvishe yuko turi munsi yabo kandi twe tubarenze kure bisigura rero yuko ari colonisation mu yindi yego bagomba kutwinjira
bagomba kutwinjira batwereke yuko bahambaye. Urabona kujya kuntu umwirabura abona umuzungu, ibyo bagomba kugira bavyo abanyarwanda. Live ya Bruce Melody ntiwayumvise? Nasumba na bapeti bakubita muri gera. Asumbwa na regime hajya. Asumba na regime hajya. Mais regime twe turamwirengagiza. Bazogenda kuraba umuntu akubita amorgame n'amaki vyose, amafuti yose abaho mu muziki, amademito, amacontretamo vyose twabisanze kubanya mugabo agashaka kumvisha yuko bakaze gusumba. Bagashaka fata n'abarimvyi bacu tuba twemera ngaha niyo bace bakorera. Niyo mpamvu kera umukoroni yakubita niya systeme y'umukoroni yakubita serugo imbere y'abana. Umva yuko umwana cya urayibona systeme nambero dukeneye kugera aho twifuza kugera, dukanure tumenye yuko nta nyungu Double J na Kiri kuri bagiye gukora concert mu Rwanda, sibyo? Bagiye gukora n'indirimbo, sibyo? Iyo ndirimbo nizo fasha abanyarwanda kuza gutora amafaranga mu Burundi. Wabimbise ameno wacu. Sindirimbo izofasha umurundi, ni indirimbo izofasha abanyarwanda kubana. Umva ubamaze kubona yuko bamaze gufatisha. Buro bakeneye kwafu. Gukubitaro wa musumari wa umva agomba kubitaro Mar Thomas. Kandi iyi systeme iyi systeme ntibaze ngo n'ubwa mbere babikoze. Muri 2014 muri 2014 ijya lebo ya Super Level kora kijya gena habone muri 2014 twari dufise umuziki wari umeze nk'ubunyene kubona aho hari indirimbo nyinshi zari ziri hit nyene abarundi bakunda umuziki wabo. Uravyumva ico gihe qu'est-ce qu'ils ont fait? Bashafata Satura baramwiyegereza baca baza gukora show. Uravyumva ubwo sijagiye bakorera featuring yandi urangirigita ku mutima. Barafise plan nayo niyo kuza kandi gufata Burundi. Gusa haza 2015 ibintu byose by'imiziki bica. Bazi ko 2015 twaje dusambaratika. Mugabo nahone bareme baramuha collabo. Uravyumva kugira bace ba ni ngene ko ndakubwira kare. Bo bakorera kuri plan. Barafise plan yabo ingene biteza imbere. Urabyumva bo baramenya ati ubu uyi ko twahejeje ngaha reka dusohoke. Urabyumva iyo ibintu iyo mwese umaze guhaga iyo wimbuye mugakwigwa no bazavuga bati iyo warimye ukimbura bimwe urabibika ibindi ukabigurisha. Mugabo ugurisha ruko d'abord wabanje kugira iki? Wabanze kwanza kwibikira ivyawe ibishobora kugutunga. Urabiba meno wacu. Le problème twe dufise tuvuye kurima dufata n'imbuto nivyo twari kujya tukadutwara ku isoko nitubike n'imbuto nibiriko biraba. Wabiba meno wacu no muziki nuko turiko tuja hanze tutaranajya umva kugaburira abandi we utari sikesa done wowe urashonje kandi ingya zirakwiye ukatufata iyo dame akira wowe ugashutubika umukanda. Baba meno wacu iyaba abaririmbyi b'abarundi bo kwitahuye bakabanza bakajya, sibyo? Abanyarwanda baritahuye kwabo barajya. Baba mwene wacu umva mwene wacu yego abanyarwanda barabanje kwanza barubaka umuziki wabo iwabo bakaronka buro hageze yuko baja hanze. Birikubiza ku yindi point byasanzwe birakuze kuvuga ko ariho bamwe mu bamenyesha makuru cyangwa abandi muri no entertainment usanga abakomisiyonere b'umuziki bazana. Niyo mpamvu namampanura abarundi tuze twibwiriza nivyo turirindira yuko haba amategeko. Reka ndaguha agatemonyaje gato ka MB Data.
MB Data urazi yuko MB Data na Amiri habaye ubutandukano baca baja mu by'imanza bageze muri senare sivyo baza gusanga MB Data bariko baraburana baza gusanga MB Data mugihe bamaranye bakorana na Amiri yinjirije Amiri yinjije imiliyoni 83 urabona meno wacu baraharuye basanga ari 83 million mu kiringo bamaranye na Amiri binjije ubwo nyene Oberi kiraza urabona meno wacu Oberi birashitse ni none ati none ikori rya mahera riri urabona meno wacu il y a 80 affaire à 83 millions yinji uravyumva meno wacu rero namba umurimvyi w'umurundi ashobora kuba yarakoreye miliyoni 83 mu kiringo runaka urumva yuko ivyo bintu birimwe amafaranga hari ikintu navuze kare abarundi turakunda yuko ibintu byose barinda kudutegeka namba leta yarashikirijwe dossier y'amafaranga bumve miliyoni 100 hazogera igiye ifata ingingo mugabo si byiza yuko leta yo dufatira ingingo inyungu ziwacu Simbizi wasema Vumba niki kintu cyagikine tutovaga tutavuze ikintu twovanga tutavuze nuko dukwiye guharanira ubumwe turengera ubutandukane turengera ivyo dupfa turengera ibiki tuharanira ubumwe hamwe ubwo bumwe budushire ku bikorwa hamwe ivyo bikorwa bisha bidushikana ku majambere yego Simbizi ndagushimire cyane nizere ko nikindi gihe nitwabahamagara muzo twitaba ashe niho nzoba ndi reka ndabashimire bose mwavye byo muri mwe murabana natu gutamborera mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana muturega gwa rukundo kuri micro Juice Tegale Kedro for more sake Black Money Shiny Black pelo kamera mwita umusaza ndabwira ati bye bye ciao hasta la vista urahoshira mushilo hoshila none